kuri uyu wa gatanu igerekezo rya 10 ndamukiza 2020 ibipimo vyakozwe ku bantu 26 bamaranye umwanya munini n'aba bagwayi batatu batowe ingwara ya coronavirus no ku mugwayi umwe nawe nyene ari mu babonanye n'umwe muri abo bafise ingwara ya coronavirus ubu akaba ari mu bitaro vya Kira Hospital. Ivyo bipimo twasanze byifashe gukurikira. Muri abo bantu bapimwe uko ari 27 twasanze abantu babiri baranduye umugero wa coronavirus. Umwe muri abo basanganye umugero wa coronavirus ni umukenyezi umurundikazi afise imyaka 48 aba mu gisagara ca Bujumbura. Akaba ari mu bamaranye umwanya munini n'umugwayi umwe muri babandi batatu basanzwe bari muri clinique kubera bandi umugero wa coronavirus. Uwundi nawe ni umugwayi w'umurundi afise imyaka 41 abanga mu gisagara ca Bujumbura. Akaba yari yarungitswe mu bitaro vya Kira Hospital n'irindi vuriro ry'abigenga yiyumvi bamubonye ko afise ibimenyetso byo guhema nabi. Byumvikana rero yuko gushika uyu munsi kugerekezo rya 11 ndamukiza 2020 abantu batanu aribo bagwaye ikiza ca coronavirus ngaha mu Burundi. Kiretse umugwayi umwe ariko arakurikiranwa mu bitaro vya Kira Hospital, amagara y'abandi uko ari 4 bariko barakurikiranwa mu kibanza cabigenewe muri clinique yifashe neza, ndetse turizera yuko mu minsi ya vuba bazoshobora gusubira mu miryango yabo. Tuboneyeho kandi n'akaryo ko kumenyesha ko imiryango y'abo bagwayi bose twashoboye gupima abo babana mu miryango, kandi tugasanga yuko ata mugera wa coronavirus bafise. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje kandi ko igikorwa cyo kurondera no gukurikirana abantu boba baramaranye umwanya munini n'abagwayi batowe ingwara ya coronavirus kibandanya. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida busubiye guhumuriza abenegihugu ngo batekane kandi bakomeze kwikingira ikiza ca coronavirus, na cane cane biciye mu gukaraba n'amazi meza n'isabune, kwirinda kuramukanya bahana iminwe, guhoberana canke guterana inkokora.